Welcome to Mike and Mind Media. Hello guys, turasubiye kubaha ikaze kuri Mike and Mind Media. Turabaramukije aho muherereye hose. Twongera tubatumirira bataragira sabone muvyibuke ako nakantu dutegerezwa kwama tubibutsa imisi yose. Mugire sabone kuri YouTube yacu. Hama ikindi naco n'amakomantere nico tubandanya tubasaba. Uno munsi tubazaniye umutumire wo kwa kundi nyene mwari musanzwe mumenyereye ni Amandine. Nagira ndabamenyesha yuko kabiri karazigwa maze kuza kabiri uhera nimwasubira kuntumira rya gatatu nzoca mbugo mu nzu suko natwe tuguhaye karibu mu nzu nyene ugumeyo ahubwo twe twifuza kugumayo. Merci beaucoup nanje naha. Uno munsi rero Mandi ubona two baganiriza iki? Amasuje ni menshi mugabo rero sinzi ko wonyemerera jewe harasije imfata ku mutima haciye imyaka myinshi isuje ya Louis Mars Ego uyumva gute mu kwezi twaherukamo ukwezi bavuga ko ari uko abakenyezi ukwezi kw'abakenyezi Ego ndazi mwese muciye mwibaza ati ukwezi kw'abakenyezi be bashaka gomba kuvuge kwiki gumana natwe wumvirize wugurura amatwi wumvirize kandi utahure. Mandi nkuko wabivuze tugiye kuvuga ku kwezi kw'abakenyezi ko twama tubihimbaza igihe cose umwaka ukutasha. Mbega wewe uko kwezi ukwakira gute? Irya Louis Mars ya tariki uyakira gute? Uyibona gute mu Burundi ukuntu himbazwa muri Afrika en general kuko umenga niho bayihimbaza cane. Nashaka numve wewe uko ubibona. Ukwezi barakwita kwanza ukwezi kw'abakenyezi na jewe nabigize n'impaka mu kukwita ukwezi kw'abakenyezi. Iyo ni aho niho hantu hambere jewe bintangare ukwezi kw'abakenyezi kubera iki ari ukwezi kw'abakenyezi kubera iki mu kwa mbere mu kwa kabiri kutoba ukwezi kw'abakenyezi. Ako kantu niko kantu ka mbere kangora kankoroga jewe kamvuruga mu mutwe ukwezi kw'abakenyezi. Oya amezi yose nayo abakenyezi kuko umukenyezi agifise uruhara mu mezi 12 yose agize umwaka cane gose. Umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi ni Louis Mars. Wumvise ako kantu kajako ngo n'umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi. Ahaca hazi ikibazo rero, eske mu Burundi iwacu niko tuwufata koko nk'umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi? Eske ako gateka k'abakenyezi twarakaronse réellement tukarimwo? Kuko urumva iyo hageze urya munsi umenga n'umunsi wo guhimba, n'umunsi wo kunwa, n'umunsi wo kurya, n'umunsi wo gusohoka, n'umunsi wo kwambara cane ikintu bita igikwembe. Niyo jewe de ma part niyo signification maze kubona ya Louis Mars ku Barundi. Mugabo si ku Barundi gusa kuko mpora ndaba nkaraba ama réseaux sociaux nkabona yuko n'abandi ibitenge biba vyashushe, ariko cane reka mvuge aho mperereye donc ku Burundi iwacu mu Burundi uko bihimbazwa. Eske koko niko vyari bikwiye guhimbazwa? Watanguye urambaza uti mbega agateka k'abakenyezi ko bakageze hehe? Ngeje mvuge mu Burundi uko mbona aho kageze. Nukuri intambwe agateka k'abakenyezi ukuntu aho kageze mu Burundi harashimishije. Mu Burundi hariho abashikiranganje b'abakenyezi. Ego. Mu Burundi hariho abakenyezi b'abayobozi, abakenyezi babigisha. Hariho abakenyezi basigaye bafise amatitre cyo kimwe nk'ayabashinga ntayo, bafise amadoktora, bafise ibiki na kiriya. Hariho abakenyezi basigaye bafise izina nk'abagwiza tunga. Ego. Kandi babirondeye mu buryo bwiza. Ego. Urumva muri make kugira atera imbere abe nk'umugwiza tunga atera imbere hama ashobore uburyo bwiwe yunguke
nuko ahantu ari karungukira ahafise agateka yego karashobora kuba kadashimishije. Aho onya je no bishira mu n'agateka kazina muntu mu kintu cyose kirafise aho gishimishije. Jewe aho mpagarara aho numva shaka gushimikira cyane, yego mbega umukenyezi abibona gute, na cyane cyane umunsi wa Louis Mars yarakwiye kubibona gute, yarakwiye kwifata gute, mbega ukuyifata Louis Mars nivyo birakwiye yohindura gute canke yohagomeza. Ofete turiko turaraba mu Burundi ingene bafata urya munsi mukuru biratandukanye no mu bindi bihugu twama twumva. Bo barageze kurundi novuga gute, kurundi rugezo rushimishije, novuga ko rushimishije, urumva. Ariko uwo munsi mukuru nta mafete bakora, ntibafeta nka kurya kw'iwacu, ntibambara ivyo bikwembe, ntibagenda gusonesha, nta mwambaro bagenda gukoresha kugira ngo berekane yuko ari umunsi wa Louis Mars. Alors que nibo barondeye ico kintu. Yego. Abanyafrika biwacu bakirondeye, nibo bakirondeye. Mugabo uno munsi bo ntibafeta kuko barabona yuko ahubwo baracakeneye kugwana kugira ngo bashike ku bindi birenze, baracerekana ko hari ico babuze. Mugabo twebwe ubona yuko uwo munsi ahubwo nuwo gusohoka. Hari nabo wumva bavuga ngo uno munsi ngo umugabo ni wagenda mu gikoni. Wewe ico kintu nko cyo kumva yuko uwo munsi ivyo atahora akora uwo mugore uwo munsi ari haca bikora, uvyumva gute? Jewe kubisanzwe sinzi ngene bavuga mu Kirundi, muga hariho différence entre célébrer et fêter. Novuga nti guhimbaza, mugabo sinzi ko guhimbaza no kivuga muri célébrer canke fêter, mugabo mu Kirundi nuko hari ijambo rimwe rishobora gusigura amajambo menshi. Ivyo ndabivuze kubera iki? Kugira célébration, commémoration, ikintu nk'ico nibijya birori biba. Je bijya ndabishigikiye, bijya birori biba, abakenyezi bakadefira. Yego. Abakenyezi donc urumva wanashaka umutambukanyi mukuru w'igihugu n'abandi bakenyezi bafise amabanga akomeye mu gihugu gushika ku mukenyezi muto bakaba bahari bakanambara bimwe, nta ngorane. Biraryoshe kubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'umunyagihugu muto bambaye ibintu bisa. Ivyo ni vyiza, ucubona yuko hari ahantu kameme bahuriye, nta ngorane. Hama bakadefira tukabona kugira bitwereke, vyereke n'abandi bakenyezi boba batarahaguruka yuko hari habahagurutse, aho guhaguruke mugende kubahamvya mufatanye. Ahantu jewe rero ikintu natahura kandi ico ntahura gose, bambe nico mbona cyane, nuko ukuntu babihinduye bavyita umunsi wo kunezerwa, umunsi wo kubegwa, umunsi wo nkuko babivuze wo kutaja mu gikoni, umunsi wo kugira amafuti. Ufite ahantu bashobora kwambara ivyo bikwembe, bashobora guhurira hamwe. Mugabe ikibazo kica kiba ni kimwe, nuko na wa muntu adafise muwaye yo kugura ca gikwembe, yego, araza kugenda gukopesha. Yego. Nukuvuga ngo wa mugabo nataronka amafaranga ya ca gikwembe cyo kuza kwicara hamwe n'abandi bakenyezi, yego, uwo munsi ntibateka ngo bishe. Yego. Urumva ico kintu kica kiza. Je numva ufite iwacu umwambaro usigaye ari wo werekana ko ari wo munsi w'abakenyezi, kurusha ico bategeza kugwanira, kurusha ico bategeza kwerekana uwo munsi icumaze. Urumva ko niyabikora ca kintu umugabo aremera aje gufata ideni, kandi inyuma niho habi. Yego. Kuko inyuma y'ideni haza kwishura. Urumva ikibazo kica kiza. Umukenyezi afise, je novuga yuko afise indinganizo ngira ni dimension mu Kirundi, je novuga nka zibiri canke zitatu. Hariho ico ari naco ni kubiri. Ico uri wewe nyene, ni ico uri à l'état civil, niko no bivuga. Hariho nico ukora. Sivyo? Aho rero je ndiko ndaza. Kubona hariho umunsi wobaho umutunzi n'umukene
bambara co kimwe birafasha uri hasi kubona yuko yoduga ego ko ari umuntu nkawe birafasha uwo hejuru kwereka yuko ibi mfise n'ubundi yobironka kuko mwahurije ku kintu mushobora kuronka ingorane ahiri wavuze ati hari abakideni naho ndiko ndaza wewe emera ntuwakideni kubera ikintu hamuvugira uti jewe uwo mwambaro uwo munsi ntabwo nambara kuko nta buryo mfise hama wowe uba ufise ko ari umunsi wo guharanira agateka k'umukenyezi fasha uwudafise ugura ibiri kuko n'ubundi hariho impuzu ufise igugwa ibitenge bambara ni ibitenge vya Kotebo amahera bigugwa turayazi hariho abantu bambara impuzu irimo ibitenge vya Kotebo 50 akayambara muri ari imwe rero none ko atangorane biguteye kwe kutogurira abo bandi batatu urumva ashatse kuvuga wavuze ati hariho bimwe avuga ati hariho umuzi n'umunsi avuga ati je sinja mu gikoni kujaja mu gikoni sinashatse kuvuga guteka gusa nshatse kuvuga gukora ibikorwa ujejwe wewe umunsi wahara hari indirimbo ivuga ati maboko igihumbi maboko igihumbi ni gute sa maboko asiga makiyaje n'amaboko akora ubi ushaka kwerekana yuko uri umukenyezi nyamukenyezi maboko igihumbi uwo munsi nahubwo ni werekane yuko ushoboye byose ukuri maboko igihumbi no kuvuga iki natunganyije ibikorwa vyo muhira abana nabatunganije naronse n'umwanya wo kugenda kwicara n'abandi bakenyezi tukaraba ibintu aho bigeze wewe antanka umukenyezi uyundi mukenyezi ari mu mbega uyundi mukenyezi wiyumviriye uwundi mukenyezi atoba yaronse uwo munsi wiyumviriye uwundi mukenyezi mbega babadamu bariko baradandaza itomati bajya n'abantu ba mbere tubonera kubera iki uragenda akakubwira na 500 yiriwe kuzuba rimumena umutwe niyagura paracetamol rengera 500 mugabo nguyu ugomba muhe 100 mbega uwo munsi ko kutoca umuhe 1000 aronkere mwifana hamumubwire ati vraiment no munsi agateka kawe akira hagira dusangire kubera iki haca nukuri urabona hariho umuntu ashobora kwirotruva akisanga uwo munsi ategeza kwambara nk'imyambaro 5 kuko ari mu migwi 5 itandukanye cyane urumva ari naco kibazo no munsi gihari yego ari naco kibazo kinini gihari kandi akacaja mu ideni umushinga ntaye yamubwiye ati ibyo bintu ntibibaho canke ubundi muntu ashobora kuba ari no dufata umushinga ntaye hama akaca kubera avuga ati no jewe ntegerezwa muri ya migwi 5 ntegerezwa kuba ntiyiyumvire ejo ntiyiyumvire uburyo bwo ngaho ugasanga ari karaho nyanga vraiment umukenyezi yarakwiye gutahura yuko umukenyezi nyamukenyezi ntuba umukenyezi kugira ngo ikibindi si ukwezi kwawe na amezi 12 yose aharaniye umwaka cyane no kuvuga iki ukwezi kwa gatatu nikotuma udepansa ibizokurikira ayandi mezi apfa ugasanga amahera ukoresheje mu kwa gatatu atumye mu kwa iyo deni uzogishura mu kwa 4 mu kwa 5 mu kwa 6 yandi mezi yandi yose yapfuye kubera ukwezi kwawe jewe ahubwo numva ko uko kwezi kwa gatatu ko tubera ukwezi ko kwibuka ko hari aho twavuye hari naho twashitse ahubwo tugiharanira yego bwa burenganzira bwacu kuko hari ahantu vraiment uri kuravuga hari ahantu tutarashika yego kandi ivyo birazwi yego nubwo twobica inyuma dusubira hari ahantu mu Burundi tutarashika yego numva rero uko kwezi kwari ukwezi ko kwibuka kwari ukwezi ko dufise y'amezi 12 yose ahubwo uko kwezi ukatubera ukwezi kw'ikigo ko kwibuka aho twavuye aho tutashobora no guseruka mu bantu aho twaguma novuga gute impande y'iziko aho tutashobora kuja kwishuri nk'abandi kubera ko twitwa abakobwa aho hariho byinshi umwana w'umuhungu ashobora kuba yoshika ko yoronka twege bakatwereka ko bidashoboka ahubwo turabo kuja kurima turabo kuja kuvoma turabo uko kwezi rero niko twari dukwiye kwibuka hama nkumva ajya ama groupe akoranya arondera ibikwembe
arondera kuja kunwa arondera kuja gusangira muri ajya amagroupe uko biri kose harimo abantu badafise uburyo reka novuga ngo ndagashire ko hariho abantu bakenye muri ajya amagroupe kubera iki muri ajya amagroupe nyene tugira donc bagira batofata nk'abakenyezi babiri canke batatu ajya amafaranga bogenda kugo je ndi contre y'ibikwembe kuko mbona igikwembe nta kintu na kimwe kigufasha mu buzima peu importe cambara utunze canke ukenye bagahurira hamwe ariko nta kintu na kimwe kije kugufasha ahubwo numva ajya amafaranga y'ibikwembe mwoja hamwe kuko n'ubundi muba mugiye kwicarana nk'inshuti muba mugiye kwicarana nk'abantu bakundana swate muri mu kazi n'abakozi bo ku kazi bagiye hamwe canke n'abagenzi kuko basigaye bagira n'ibintu by'abagenzi no gutabukora mukagira abagenzi mukaja hamwe mugacanga donc mukagura ivyo bikwembe mugahurira hamwe numva ubwo buryo mugenda kwicaramwo ubwo buryo mugura ivyo bikwembe gute batokwicara bakavuga ati naka arakeneye omwe agataye k'ibihumbi 500 uwundi nawe arakeneye agataye k'ibihumbi 500 uwundi ayo nyene reka rero abo bantu ko bakeneye ayo mafaranga twiyorganize ori yo kugenda gusesagura dufata ajya amafaranga nubwo yo umwe muri mwebwe uwumwe mukamuhereza ubwo buryo mukamugira ati genda ugerageze kuko benshi usanga bicara muhira usanga birirwa muhira usanga atanakazi bafise ko usanga wa mugabo yakurondereye amafaranga yo kuja kurondera ico gikwembe yanakurondereye nayo kuja kwicarana n'abagenzi ba kubera ko mwarinza no gushwana yanakurondereye novuga gute donc yiyarandije kugira ugende kuryoherwa kandi uri kura celebra ko usigaye ufise uburingane usigaye ufise ubwigenge urumva none nta n'ikintu ufise uri kurakora yasubiye araguhereza ugiye kwicarana n'abandi donc nico numva jewe cokogwa ivyo bintu uvuze ni ibintu bikomeye kandi vyiza mugabo we mu ntango wanatubwiye nk'empere no mu ntango wavuze ati nabo muri Afrika mu Burundi muri Afrika na cyane cyane barahimbaza gose gusumba mu bindi bihugu burya ndakubwire igituma duhimbaza biravana n'ingene twiyumvira mbega wowe nk'umukenyezi wibona gute uri kuvuga ngo twokwerekana ndiko ndaza kuri ako gataha uri kuravuga muga watanguye uvuga ati numunsi ahubwo twokwerekana yuko hari haho tutarashika nivyerekane ko kera twarima gusa nk'ivyo mugabo mbega wewe nk'umukenyezi wibona gute wibona nk'umuntu adashoboye bakaca bakubwira ngo hariho umunsi waharaniwe umukenyezi ucuba wa wundi mukenyezi turashoboye urabibona wibona nk'umuntu adaciye ubwenge baguhaye kuko nta muntu ashaka kuboneka kwameze nawe ucuba wa munsi turi incabwenge uri incabwenge ntukeneye gukoma induru ushoboye urashoboye ibikorwa byawe biravuga urumva ni ukuvuga iki guhimbaza kwacu kuja mu migwi itandukanye ntiwubahuke kuvuga ati jewe ntabyo nshoboye ni kwa kwiyerekana ntushaka ko babona yuko udashoboye intango yo kushobora ni ukwemera aho ugeza udashoboye ukavuga ati sinshoboye ushoboye 2/5 ukavuga ati nshoboye 2/5 hama bakagufasha iyo migwi ifatana kugitanga gatahe kumbure hariho n'utavuga yuko adashoboye yego kumbure hariho n'utavuga ko adakeneye gatahe mugabo hari gihe tubibona nitubikore kubera iki bakwikunda agateka kabakenyezi ushaka ko gaharanirwa ushaka guharanira agateka kawe kandi ugakenera ko agateka kabakenyezi bose bakagenda neza banza urabe wewe nyene mbega umukenyezi umubona gute wowe nyene mbega umukenyezi umubona gute hariho abantu b'abakenyezi agiye kwa muganga abonye umukenyezi avuga ati yose umuganga umugabo anyakiriye gahemwe yego nukuri uravyumva hariho umuntu ameze gutyo urumva ndiko nshaka kuvuga iki ndiko nshaka wewe mbega nk'umukenyezi wibona gute ushoboye shobora
ifo ko unemera umukenyezi mugenzi wawe ivo kunemera kuko umukenyezi umaze mugenzi wawe kumutesha agaciro Yego. imbere y'abandi ni ukuvuga yuko nawe ntuba wiyemeye ko Nawe- mushoboye voilà ifo ko tubanza tukemerana tukemerana yego ubwacu ako Kandi- kantu uvuze nivyo maze kukabona henshi ugasanga wowe uri umukenyezi ubonye nk'umukenyezi runaka dufate ariko akora ikintu cahora gikora umugabo ego uvuga ati wapi kabisa twarabonye ujya mugore hariho umugwiza atunga mu Burundi umenga afise amakwasite yandi bagize izina ryiwe arakoresha abakobwa b'abakonvoyeur bigitangura mbega wewe umukenyezi wabifashe gute wabona ngo bariko bagenza gute hawunya nuko wewe uri kubona abandi bakenyezi wewe umuri umukenyezi ubwawe hariho igikorwa muhira ubanza kwicara ngo umugabo adatashe sinza kugikora cyane ntiwagerageje ntibyanze n'utuntu duto mugabo turiko turakwereka bisigura yuko utanga hari ibintu utagaza kwicara nuko wavuze ati umugabo niwaza kubikora no mu kazi gakomeye hari ibintu uzicara nico gituma abariko batera imbere ni bake nivyo agateka k'abakenyezi mbere no mu bihugu biteye imbere hari haho kataragera bijya byo gufeta rero nukuri ni complex genda byita complex ugasanga n'umunsi wo kwicara n'umunsi wanje kubera iki urafise peut-être mu rugo umugabo ntakwemerera gusohoka cyangwa ntakwemerera kugumana n'abagenzi wabishaka yego rero wa munsi wawitwaje kugira uheme oya turi w'imase kameme urabibona sivyo lo w'imase izokurikira uraziha intumbero yo kuvuga ati jenda hariho umukenyezi ntegeza gufasha yego hamuvuge ati jewe nukuri ngaho onye uzoca ugira umunsi mukuru kuko hari ikintu uzoba ugiye kugira umunsi mukuru kuko hari ikintu uzoba ugiye vrema gufeta ko hariho umuntu wakuye mu ngorane hera kuri uwo muntu hera ku mukozi wo mu nzu akurereye abana ego hera kuri aba badamu bamwe bagenda bikoreye udutaro hari abagurisha amamakiyage hari abagurisha imyumbati n'utwema urabyumva hakumarshanda ugashaka kumu nako gatahe akakabura agapfa kuguha unabanza umwubahe ubone yuko ari kiremwa nk'abandi kuko hari abakenyezi nyene nibo banabasuzugura banza ureke gutuka umugore yarungitse umwana wiwe mwibarabara bijya bintu uko kuvuga ngo ndabishigikiye mugabo gahemwe kugira ugere ku rugezo uri kurasega wabonye ati je vyanse kubera ko ndi umukecuru reka nza n'umwana peut-être niwe aza gukora ku mitima y'abantu niwe aza gushobora gukora ku mitima y'abantu ukaca uhengera umwana agusabye urabibona ko twese turabona ko banyina baba bicaye ahantu quelque part ukababona ukaca ukubita umwana cyangwa wabonye nyina usigaye umuzi ukaca ugenda ukamubarira mbega kubera iki utofata uwo munsi umubwire ati ibi bintu ugira sivyo yacu gutuma umwana ubu vraiment rungika umwana kwishuri akira ayuno munsi umubwire ijambo ryiza wihangane yakoze amakosa nivyo muka amakosa yose sayo simpaka uca werekana nkaho umenga wewe ntukora ahantu uhora kugira ukorere ufashe umuntu ikintu gutanga service babanza kukubwira ati ugasanga wari umukenyezi ameze uko mugabo wa mudamu bagira gutyo umva ya makosa yiwawe wayarengana jewe ikibazo namangira niyumvira yuko abo bakenyezi baba bariko bahimbaza uwo munsi mukuru nk'uko nibaza ko benshi bataba bazi niyo uwo munsi mukuru wavuye ntibamenye ati yoro w'imars kuko urumva arakubwira ati umunsi mukuru wacu banavuga ni umunsi mukuru wacu ntibakivuga ko ari umunsi wabo bazi rero nkavuga ati peut-être ntibazi iyo lo 8 mars yavuye ntibazi ico yavuye ko benshi ndibaza ko bashobora kuba batabizi nashaka ndakubaze ko hari notion ufise kuri ico kintu harawo waragerageje nawe kurondera ukumva iyo lo 8 mars mbega yavuye kuki ni kubera ko no munsi twicara tugafeta lo 8 mars nk'umunsi wahariwe abakenyezi n'umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'abakenyezi no kuvuga uti waje gute sinogerageza ngo ndabisigure en detail n'abandi barashaka kubisoma barashaka kubirondera bakabisoma mugabo
ingendamuvano nuko hariho abakenyezi b'abakozi babona yuko barenganijwe badafashwe co kimwe n'abandi bakozi mu kazi kandi badahembwa co kimwe kandi bakora gose hama baca barareklama baragwanira ako gateka yabaye intambara baragira imyiyerekano yarabaye intambara mugabo uko imyaka yagendera haca no mu bindi bihugu ako n'agapati kamwe mugabo niyo ngendamuvano hariho n'ibindi bihugu byagiye biraza tutarinze kubijamo benshi mugabo ngendamuvano nuko barahagurutse baragwanira ako gateka ni ukuvuga yuko kandi hari n'abahasize ubuzima kandi hariho n'abahamerewe nabi Louis Mars rero wari umunsi wo kutavuga ati ni umunsi mukuru wanje wari umunsi wo kwibuka yuko ari umunsi abantu bagwaniye agateka hama ukaca wicara mbega agateka kanje mbega koko karagwaniwe mbega ninda kagwanije hari abantu benshi bagwanya agateka k'umuntu umuntu wenyine ashaka kugwanya agateka kiwe iyo wewe nk'umuntu ufata uwundi muntu nabi yego burya wewe nyene uba wagwanije agateka kawe kuko ugwanira agateka k'umuntu ni ukubaha wewe ubutiyubaha mu gihe utubaha undi mukenyezi cyangwa undi muntu uri umukenyezi ufata umwanya wawe wose uri kuravuga uwundi wicaranye n'abantu uri kuvuga uwundi mukenyezi ukamusivya kenshi atana preuve ufise nta gateka k'abakenyezi ubugwanira wicaye ngo ndiko ndagwanira agateka k'abakenyezi wewe nyene ubwawe uri uwa mbere mu kukagwanya wewe uri umukenyezi ufata umukozi mu nzu cyangwa umukozi ukoresha mu buzi butandukanye nabi bimwe nariko ndavuga umukozi w'umukobwa ukamufata nabi nukuri n'igihe bari umuhungu ubwo umukobwa wose pire kuko bari umunsi w'abakenyezi mugo wari we wese hama wewe uri umukenyezi ukora ahantu ushobora kwakira abantu uri umuganga urashobora gufasha urya canke ukora ahantu hamwe hama service mugabo atari umuntu abanje kugushimira ntumufasha agateka uri kurakagwanya kuko uriko uja mu kibanza ca babandi babonera abakenyezi bo mu ntango ubaye bajya kandi bajya nibo batumye bahaguruka urumva wewe ni uri kurakagwanya nibo banatumye uva hahandi wari unyegejwe ufata umukozi wawe wo mu nzu nabi cyangwa umukozi agukorera ahantu n'igihe bari muri biro cyane uri kuramufata nabi uri kuragwanya agateka k'abakenyezi kuko wabaye muri babandi kuko ingendamuvano abakenyezi barabona ko barenganijwe urumva wowe wabaye uri kararenganya urumva rero uri kuricara ngo agateka k'abakenyezi kagenda wewe uri umukenyezi wafashe amahera y'imigambi yo mu nzu ukayashoneshamwo igitenge utazosubira kwambara wagwanije agateka k'abakenyezi ego kuko nta mukenyezi nyamukenyezi azana ingorane mu rugo wagwanyije agateka k'abakenyezi kuko nigenda muvanya nabi ubwiye n'abakenyezi bagwanyije akarenganya none wowe uri kurarenganya erega gusesagura no kurenganya no kurenganya uburyo bw'umuryango no kurenganya abana bawe ugasanga hari ikintu utabakoreye kubera ko uburyo bwo mu muryango byapfuye je vraiment mama yarigeze nkiri umukobwa nkiri muhira Louis Mars twese yaraduha aka envelope byarambereye icigwa urumva kuva tukiri abana Louis Mars yaragera twaba turindiriye iyindi Louis Mars ni uwo munsi nta mpuzu nta kinka za Noel muga yaduha aka envelope ari akagira ati hagira icyo mukora urumva sinzokibagira ako kantu muga nabonye ati yakontribue mu kugira atugire abantu bari responsable kuko mu nyuma yarakubaza we amafaranga yakutayafyeze mu munota umwe ayo mahera n'amahera twabikaga yemwe kuko wabuzi ko azoyacungera mugabo yaratwigishije kubika ariko urumva byarigisha ego mugabo nashaka mvuge jewe ahantu kanini ho mparanira iki kibazo wanashaka tuzo nagisubiremo kuko kirakomeye
mugabo gihere ku mukenyezi wenyene mbega Lowimars kuko ari umunsi mukuru mpuzamakungu hari agateka k'abakenyezi banza wiyumvire mbega ni bande bagakinyije ego mbega wowe ntugakinyije nk'umukenyezi banza ureke abenshi baca baza abagabo urabona abakenyezi ntidufashwe neza gutyo wewe abakozi ubafata kumwe jewe ukuntu mbona nuko twogerageza tukihanura umwaka wavuyemo muga mu wundi mwaka ntituzi abaza kuraba ikiganiro ntituzi ingene bavyakira ariko nukuri bagerageze bagabanye kuko bisigaye byarabaye ibintu birenze bihanure bumve bibuke uwo munsi mukuru ico usigura kuri bo babanze bamenye ico usigura kuko birababaje nk'umugore n'umugabo bashwana bapfa kuba umugabo yabuze amafaranga y'igikwembe canke yabuze amafaranga yo gusohoka umugabo ugasanga wowe umugore ntukora nta kazi ufise wirirwa wicaye muhira ukaca usanga umugabo niwe yiriwe kurondera hasyo niwe kwambika niwe guha ibintu byose uwo munsi mukaca mufa kubera ko atakugurira igikwembe kandi bizi neza yuko yarasanzwe kwambika yarasanzwe kugaburira ahubwo kuri kuragwanira kagateka k'abakenyezi enda wobwira uwo mugabo mugashwana basi uri kumusaba umutahe canke uri kumusaba ikindi kintu kizotuma witeza imbere ejo nejo mutaguma umuteza amaboko vyo mubera vyiza nawe hari igihe vyo muryohera hako mupfa igikwembe mugapfuma mupfa umutahe jewe ikintu ca mbere je novuga kandi je aho ndahagara gose banza umenye ikibanza urimo mbega uri mu mugwi ukagwanira ako gateka cyangwa uri mugwi ukagwanya nasubiyemo mu gihe umunsi mukuru ya Lowimars ugutera ingorane hari n'izitamenyekana hari n'izimenyekana mugabo ukabona neza ko wewe hako bizana amahoro vyateye ingorane uri mu bakagwanya mu gihe ukwezi kumwe ko mu kwa gatatu gutuma ayandi mezi yose uja mu madeni muri ubu buzima bwazimvye no kugaburira abana n'amadeni no kuriha amashure donc urumva ni deni rizoguma ryiyongera eske wohava vraiment wemeza ati jewe n'ukuri ndagwanira agateka k'abakenyezi ndakagwanira imbere kandi yo kuvuga ati ngoma nje nkome amakungu abimenye abantu bose babimenye n'abashinga ntahe bamenye yuko batadufashe cyo kimwe wewe nyene ubwawe agateka kawura kagwanira uri mu kibanze cyahe ufata abandi bantu gute wewe wifata gute eske Lowimars ahubwo ntiwari umunsi bya navuga ati wari umunsi wo kugira icyo novuga kuba bamaboka igihumbi koko no kuvuga iki kugira double fort nkavyuka wa mugabo asigaye ambwira ngo ndasinzira gose nkaca mvyukira kare ico nkakora ivyo bintu akavuga ati wa mugore yagiye indya ziri ngaho byose byose biratunganye ugasiga utunganyije n'ugo nkatunganya akabona ati rega ndi maboko igihumbi mugabo rero ukaca uvuga byose vyapfuye abana ntiwaravye ngo ategeza kuboza urazi ega burya bu video byerekana ibihari ukaca ugenda gutamba iyo ndirimbo ukaca ugenda gutamba iyo ndirimbo guri maboko igihumbi oya n'ukuri barazozara barazofuma bagira indi ndirimbo ya maboko demi andemi niko novuga c'est vrai maboko igihumbi ya ndirimbo ajya amajambo arakomeye ni umuntu akoresha inguvu zirenze kandi nivyo umukenyezi ni maboko igihumbi urava ku kazi ufise akazi ukora devoir responsabilité ku kazi cyo kimwe n'umuntu w'umushinga ntahe mugabo washika muhira abana ukabigisha ukaca ubo mu infirmière ubwo nyene kuko bagwaye ucutegeza kubagwaza ukaca umenya timumbe ugasanga donc byose ukabikora byose ukabikora marwe kuba ufise akazi kakurengera ko ku kazi ufise n'akandi kazi muhira kakurindiriye udashobora kweshapa naho byogenda gute kandi ni wewe muri weekend uza kwitaho uti nitwagenda kuraba nije nza gusuma nibije hagabo vraiment ataruwana ntituriko turaja kubigaba yaguhaye gusuma kavuga ati nije niba maboko igihumbi barakora ibintu byinshi kuko impande y'ibintu bakora ku kazi no muhira bakora ibindi none burya umukenyezi arakwiye kuba maboko igihumbi kuko izo nguvu yarazihawe n'Imana none uri maboko igihumbi kubisanzwe nico kintu ca mbere none wewe uri maboko igihumbi uri maboko igihumbi ko ako gateka wewe nukuri je mpagara je mbere kuko
bavuga bati uja gukira ingwara arayirata imbere yuko jewe nshaka burya umuntu ningene we wibona Marene niwe aza kumbwira ati mandura inzobe akubwira ati oya jewe ndi tubiri twombi canke ndirabura shakumbwire ni inzobe ndazi ico ndi nta gihinduka uje kumbwira ati uri kijuju nzi canke nk'ubu basi ntanga karore nyakarore nk'ubu uje kumbwira je nk'ubu mfise ibihumbi 10 mu mufuko gati ariko mandura umukene je nkaba nzi yuko ibihumbi 10 vrema n'umupolisi ancungera umutekano ntushobora kubwira ko ndi umukene ntibikunda kandi ntayakubwiye ndyamanye miliyoni 10 mu nzu ukambwira ngo ndi umukene ndihorera kuko wewe hari ico nzi wewe utazi rero nico gituma banzubeho uzi neza yuko agateka kawe wewe wabigenjeje neza nakabandi bimaze kumera gutyo wewe ukabiyumvira gutyo je nkiyumvira gutyo nakakiyumvira gutyo bizotworohera gushira ubu hamwe ngaruke kuri cya cyiyumviro cyawe gufata ibihumbi 500 tugaha umutaha umwe hamu wo wundi umwe kuko niyunguka nzoba nungutse mugabo abantu byaragenze nabi abakenyezi barikunda hako jewe ndaguha igihumbi none se ko bameze ego notuma mgenda kugusorera ikiyeri cy'ibihumbi 5 hako ndaguha igihumbi ufata mu ariko rero ibyo nibaza ko bitari ku mukenyezi wenyene abarundi de nature hako yoguha ahubwo afuma agenda kugusororera izo nzoga canke akaguhereza ikindi kintu nijye abarundi turi bamwe nivyo mugabo duhagare ku mukenyezi ego jewe mpindutse wowe urashobora guhinduka cyane nico gituma rero ni kagateka rero nk'ubu ko kandi urakoze kubivuga gutyo abarundi turi bamwe nivyo mugabo jewe no hinduka abakenyezi rero bohinduke ivyo bakabihindura abashingana ne bamenya n'ingene nta nivyo bamenya ingene babihinduye nabone nabo bohinduka pudi muri ninka kujyanye hari habana hari uwuhindutse umumeneur dufate ufise inguvu ahindutse n'abandi barahinduka mu rugo none burya niryo abashingana ari mitwe y'imiryango kenshi umugore umukenyezi burya n'imitwe y'imiryango kubera ko inguvu Imana yahaye abakenyezi zirenze yacigira ati nico gituma avuze ati nimwubaha abagabo kuko hari inkomezi yabahaye none gasha wowe uyugwaye ukamene ku mutwe sindiko ndashira hasi abagabo umugabo agwaye grippe aca sinziye wowe uragwara grippe ugateka wowe uragwara grippe ugateka ugatwara abana ku ishuri ukagira byose urumva izo nguvu ufite umugore ntigeragwara uravyumva umugore ntigeragwara aho rero hari igihe uba uri muri bya mu butinyanka umerewe nabi mugabo byose niko kuba amaboko igihumbi ukavyuka byose ukabikora rero ngarutse kuri aho nijyo uvuze ati abarundi twese niko tumeze mugo urumva izo nguvu ziri mu mukenyezi ngene zingana mbega abakenyezi bohindura mbega abarundi ntibaba bahinduye mbega bimwe bahora bavuga ati umugabo ayemereye ikintu akemerera ikintu umuntu iyo akunda umugore we umugore akavuga ati oya wega arabaga bakubwira ati vugana na madame oya biba biheze musanze umugore yashize kwako nuko rero abarundi nivyo an ensemble abarundi nibo mwe ko twari ku mukenyezi reka mpinduke nzofutumana nakahinduka Amandine reka ndagushimire nibaza ko ataco twibagiye ndagushimire kandi nibaze yuko abantu benshi bashoboye kwigira muri kiganiro bashoboye kumva vyinshi hari vyinshi bagiye kuzohindura haba ukuntu bari basanzwe bitwara muri iyo misi mikuru uko bavyifatamwo hari n'umuntu ashobora kubona yuko peut-être ico gikwembe cari gikenewe mugabo nimba kibonetse cambare kitabonetse nukuri amahoro mu muryango aguma hari ntihagire ivyononekara kubera igikwembe ntihabe kwa kundi gushamirana kubera ikintu runaka utaronse uwo munsi ni wo guharanira ako gateka kawe si umunsi wo kuvuga yuko utegerezwa kwambara igikwembe cyangwa utegerezwa gufeta utegerezwa kuja mw'ibarabara utegerezwa kuja kuborega ukanwa ibiyeri hari abadame benshi ubona baborewe erega ngo hari n'abadataha uwo munsi bakazotaha bukeye sinzi nibaza ko mumaze kubyumva nkuko nandi ndabyumva tubashimire rero mwebwe mwashoboye kutwumviriza mwaduhaye amatwi nukuri muraba agaciro ndabakunda cane kandi mubandanye kugira subscribe hahandi munsi kugira ngo muze muraronka ibiganiro biryoshe nk'ibinyere turiko turabashikiriza mandi hari ico twatwibagiye nukuri
ntitwobimara mugabo nyamukuru twabivuze naje nagira nshime ku bantu babikurikiranye wakunze kino kiganiro nukuri gira kabone kirako naka like hama nizere yuko Louis Mars izokurikira wa mukenyezi watwumvirije urafasha umundi mukenyezi mugenzawe ntizoba intambamyi yo mwagize umugwi w'abantu 10-15 ugasanga batatu bahevye ntuzoce muvuga ngo yatwikuyemwo benshi baca bavuga uko yatwikuyemwo ntazi kugira ibintu arikura mu bantu burya ntiyabikuyemwo arashobora kuba atabikuyemwo mugabo uburyo ahubwo hakumugaya yatwikuyemwo we nimba ufise uburyo uramubwira ati sha ntunanzo mumaze ati mbega burya wabuze igitenge kimugurira atanabikubwiye hamumuhereze uzobushigikiye agateka kiwe ejo canke hirya ejo wundi mudamu ari mu ngorane mufashe kandi rero ntiwibagire kugira sabone hano kuko kino kiganiro kirimwo abakenyezi azoba ari gufasha n'abakenyezi bariko baragikora cyane gose hariho mwenye co umudamu mwiza w'umukozi nukuri mushigikire kuko kumushigikira no guharanira agateka kiwe na cyane mudushigikire mwandike ama commentaire mutubwire ibyo twohindura mutubaze ibibazo turakeneye kubona ico twohindura canke ico twokongerako turakeneye kubona ama commentaire yanyu yaba de côté positif canke négatif byose tuba tubikeneye tukabona neza yuko muri kumwe natwe naho ubutaha rero